Kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe uburenganzira bw'abakenyezi, twashaka mbere dutere ivyatsi ubwicanyi bukorerwa abapfasoni mu ntara zitandukanye. Ubwa mbere hoho uburenganzira bw'umukenyezi buteza kubahirizwa nk'uko muntu wese ateza kubahirizwa mu gihugu cacu. Turamaze imisi twumva yuko abagirizwa ubwo bwicanyi hari abahagarikwa canke ntibahagarikwe, ariko rero ugasanga kenshi amatohoza ntagize ahashika. Bica vyerekana yuko rero uyu munsi ubwicanyi bwoba buba bufitaniye isano no kudahana abagirizwa ubwo bwicanyi, kubera kenshi kudahana gutuma amabi menshi agwirirana. Turashaka gusaba yuko hoba amatohoza y'ukuri yerekana abafise uruhara muri ubwo bwicanyi mu ntara zitandukanye. Naco kandi twasaba yuko hoba guhimiriza kwigisha abo mu kibano ivyerekeye agateka ka zina muntu, cane cane uburenganzira bw'umukenyezi. Turazi yuko umukenyezi niwe nkingi y'iterambere, niwe nkingi y'urugo. Rero kubona yuko uyu munsi hariho abapfasoni bakigandagurwa bunyamaswa, bakicwa kandi ntihagire amatohoza ashika ngo yerekane abagandagura abantu, biguma biteye amakenga, bagatera kandi n'umubabaro ku miryango myinshi irigwa iragandagurwa.